Bakunze ibiganiro vy'inkino bica kuri Indundi TV kandi baramutse nongere kandi ndabaye ikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV tudasiba ko matubazana amakuru ashushe nkino cyane kwa kinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorezi abakinyi bakera bamwe twita aba legend n'abandi batandukanye amakuru tubafitiye na makuru ya weekly news na makuru aba yanditswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com na makuru yanditswe muri nondwi ya sport ajanye rero n'inkino hano iwacu rero na makuru yanditse ku rubuga rwacu rwa indundi.com turavye rero inkuru yanditse ku rubuga rwacu rwa indundi.com ni nkuru ivuga ati cricket Burundi u Rwanda rwatsinze u Burundi umugwi w'abakambwe wo mu gihugu cy'u Rwanda ukina urukino rwa cricket warayusinze umugwi wa Nyanza-Lac wa hani wacu hari kuri wa gatandatu igenekerezo rya mbere mu kakaro umwaka wa 2023 isa 8 z'umurango gaca Olympa Africa kiri muri zone Kanyosha commune Muha niho umugwi wa Nyanza-Lac Star wa hani wacu wakira umugwi w'abakambwe wo mu gihugu cy'u Rwanda mu rukino rwa kivandimwe rwa cricket ubwo rukino rero rwarangiye abakambwe birahiye Nyanza-Lac ku manota 88 kuri 66 Sengiyumva John Clinton asanzwe arongoye ishirahamwe rya cricket mu Burundi avuga yuko urwo rukino yagwiyumviriye mu ntumbero yo kwagura ubucuti kandi umugwi w'abakambwe wabahaye hafi cyane igihe bariko batanguza umugambi wo kuzana urukino rwa cricket mu Burundi. John Clinton akaba yavuze kandi yuko imisi iri imbere n'abakinyi ba Nyanza-Lac Star bashobora kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda mu ntumbero yo kubatera iteka nkuko nabo bari bateye mu kuja gukina urukino rwo gusubiriza habanje kuba ikiyago mbere n'abakinyi b'abarundi bakaba bamwemereye insinzi. Yindi nkuru yanditse ku rubuga rwacu rwa indundi.com ni Ismail Shimirimana Pichu abiranugwa yuko umwanya n'umwanya arashobora gusinya mu mugwi wa APR. Munazi neza yuko umugwi wa APR wari umaze imyaka gera kuri 11 udakinisha abakinyi b'abanyamahanga ariko muri kino gihe rero umaze kuronka uburenganzira bwo gukinisha abakinyi b'abanyamahanga. Uno mukinyi rero bikavugwa yuko uno mugwi wa APR umwanya n'umwanya urashobora gusinyisha uyu mukinyi akina hagati y'umugusekira gihugu w'inamba mugamba. Ismail Pichu rero yarasanzwe akina mu mugwi wa Kiyovu bikavugwa yuko rero umwanya n'umwanya ashobora kwerekeza mu mugwi wa APR n'umugwi w'igipolisi cy'u Rwanda. Indi nkuru yanditswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com ni nkuru nguvuga ati Douglas Ngabo niwe Murundi wenyene yatoye ikibazo cha FIFA. Douglas Ngabo umurundi asanzwe aba mu gihugu ca Swede akaba asanzwe kandi anakora nakazi ko kurondera isoko abakinyi bita agent niwe Murundi wenyene yatoye ikibazo cha FIFA cyo guhabwa uburenganzira bwo gukora akazi ko kurondera isoko abakinyi ku rwego rwo kw'Isi. Douglas Ngabo rero asanzwe ari umukinyi wa kera wa Muzinga Football Club hamwe no mugwa Afise hambavu y'ivyo asanzwe ari umumenyereza afise licence A ya UEFA ni nawe Murundi wa mbere asanzwe aba ku mugabane wa Buraya afise ishure ry'umupira w'amaguru yitiriwe izina rya Academy Pro Football Impact Management. Ivyo rero bikaba byaje inyuma yo kushirame umupira w'amaguru ku isi FIFA ritanze itegeko ryuko atamuntu numwe azosubira gukora akazi ko kurondera isoko abakinyi agent azosubira gukora uwo mwuga atatoye ikibazo iryo shira hamwe riherutse gutunganya ku isi yose mu gihugu ca Swede aho Douglas Ngabo asanzwe abantu 100 gusa nibo bakoze ico kibazo mu gihe abatoye ico kibazo batarenga 32 harimwo uwo Murundi Douglas Ngabo. Uwo mwomenya rero yuko no mu Burundi barakoze ico kibazo biciye mu ishiramwe umupira w'amaguru mu Burundi FB abifuza gukora ico kibazo baragikoze ariko nta muntu numwe yigeze agitora. Indundi Sports rero ikaba ikejiwe mu Murundi asanzwe aba mu gihugu ca Swede Douglas Ngabo. Yindi nkuru yanditse ku rubuga rwacu rwa indundi.com ni nkuru ivuga ati umugwi wa Eglenoid Fighters ugiye kwimenyereza mu gihugu ca Tanzania. Umugwi wa Eglenoid Fighters uzoserukira Burundi mu nkino za CAF Confederation Cup ugiye kwimenyereza mu gihugu ca Tanzania mu ntumbero yo kwitegurira ihigano rya Primus League y'umwaka w'2023 gushira umwaka wa 2024
hamwe no kwitegurira inkino mpuzamakungu za CAF Confederation Cup. Ivyo bikaba vyaraye bishikirijwe na Honorable Reverend Kuriyo asanzwe rero yashinze imigwi ya Aigle Noir The Fighters hamwe na Tigre Noir Warriors. Ibi abicishije ku rubuga rw'urukana bumenyi rwa Facebook akaba yagize ati umugwi wa Aigle Noir The Fighters umwaka wa 2023 gushira umwaka wa 2024 naho utaronse uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe Nkuru Nziza Cup uraboneka ko uzoba uhagaze neza imikangara ibice 70 kwijana ifise imyaka iri munsi ya 20 tukaba tugiye rero kubarungika mu gisagara ca Dar es Salaam kumarayo imisi 18 bakazogaruka mu mpera z'uku kwezi kwa mukakaro. Mweko rero Aigle Noir The Fighters ari wo mugwi wa mbere ukina muri Primus League ukoze ibintu vyo kuja kwimenyereza ukoze ibintu nk'ivyo vyo kuza kwimenyereza mu kindi gihugu. Yindi nkuru yanditse ku rubuga rwacu rwa Indundi.com ni nkuru ivuga ati Nkuru Nziza Cup Vitalo Football Club na Flambeau du Centre niyo izokina urukino rwa nyuma. Ni Vitalo Football Club y'uburongozi bushasha irongowe na Jamal Sefu igiye gutana mu mitwe na Flambeau du Centre yo mu ntara ya Gitega. Imigwi ya Vitalo hamwe na Flambeau du Centre niyo migwi igiye gukina urukino rwa nyuma rwitiriwe izina ry'umuhisi President Petero Nkurunziza. Mu rukino rw'igice ca kabiri gishirika nyuma rwa Nkuru Nziza Cup umugwi wa Vitalo wasinze Aigle Noir The Fighters ariyo uburongozi bwayo bwateguye ico gikombe ca Nkuru Nziza Cup ku mapenalty 4-3 mu gihe iminota 90 yose y'urukino yaheze imigwi yose inganije igisindo kimwe ku kindi. Ku rundi ruhande nago umugwi wa Flambeau du Centre wasinze Rukinzo Football Club ibisindo 3-1 mu rukino rw'igice ca kabiri gishirika nyuma. Mu myaka rero urukino rwa nyuma rwa final ruzoba ku munsi wa 6 igenekerezo rya 8 Myandagaro umwaka wa 2023 isa 9 ku kibuga ca Nkuru Nziza Peace Park Complex Imakamba. Iyindi nkuru yanditse ku rubuga rwacu rwa Indundi.com nkuko narimaje kubabwira ko biranugwa yuko inkuru twabasomeye mu ntango yari kuravuga yuko biranugwa yuko Ismail Pichu ashobora gushira umukono ku masezerano yo gukinira umugwi wa Aigle Noir The Fighters. Muri kino gihe rero inkuru yanditse ku rubuga rwacu rwa Indundi.com rero inkuru iri official ni inkuru ivuga ati Ismail Shimirimana yamaze gushira umukono ku masezerano yo gukinira umugwi rero wa APR Football Club wo mu gihugu cy'u Rwanda. Nishimirimana Ismail Pichu ni umukinyi mushasha niwo mukinyi mushasha rero w'umurundi agiye gukinira umugwi wa APR FC umugwi w'igipolisi cy'u Rwanda. Amakuru yashikira ikinyamakuru cyanyu cha Indundi Sports kandi yemezwa n'abari mu mugwi wa APR FC avuga yuko umugwi w'igisirikare cy'u Rwanda APR wamaze kugura umukinyi w'intamba mu rugamba Shimirimana Ismail Pichu. Uwo mukinyi rero akaba yashize umukono ku masezerano yo gukinira umugwi APR FC mu kiringo c'imyaka 2. Ismail Pichu rero akaba yahora mu mugwi wa Kiyovu Sport mu mwaka uheze akaba ari no mu bakinyi beza uwo mugwi wari ufise mu mwaka uheze. Umunyako rero uwo mukinyi yaronderwa cyane no mugwi wa Rayon Sport ariko bikaba birangiye APR FC imutahukanye. Iyindi nkuru yanditse ku rubuga rwacu rwa Indundi.com ni nkuru ivuga ati Ndikuriye Patient umunyegori mwiza wa Primus League yerekeje mu mugwi wa Magaju Football Club. Umunyegori wa Bumamuru Football Club Ndikuriye Patient yerekeje mu mugwi wa Magaju Football Club hari kuri uyu wa gatatu igenekerezo ga gatanu mu kakaro umwaka wa 2023 niho uwahoze ari umunyegori wa Bumamuru Football Club Ndikuriye Patient yashira umukono ku masezerano yo gukinira umugwi wa Magaju Football Club mu kiringo c'imyaka 2. Uwo munyegori rero niwe yatowe nk'umunyegori mwiza yaranze ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere rya Primus League y'umwaka wa 2022 gushira umwaka wa 2023. Mu nkino 30 zose Patient Ndikuriyo yakinye za Primus League z'umwaka wa 2022 gushira umwaka wa 2023 yakinye yamaze inkino 14 zose atinjiza igisindo na kimwe bita clean sheet 14. Uwo mukinyi rero akaba yajanywe muri uwo mugwi wo mu gihugu cy'u Rwanda n'umumenyereza w'umurundi niyo ngabo Amars asanzwe ari nawe yanadugije uwo mugwi wa Magaju Football Club ugiye gukina mu cicaro ca mbere muri ico gihugu cy'u Rwanda. Mu munyako rero Ndikuriye Patient atamasezerano yarafitaniye no mugwi wa Bumamuru yawufashije gutwara igikombe ca Primus League. Iyindi nkuru yanditse breaking news Shimirimana Jospin yaguzwe mu mugwi wa
Adana Demisport. Umukinyi w'intamba mu rugamba Shimirimana Jospin yaguzwe mu mugwi wa Adana Demisport ukina mu cicaro ca mbere mu gihugu ca Turkey. Amakuru rero Indundi Sports yaronse nuko uwo mugwi uwo mukinyi amaze gushira umukono ku masezerano yo gukinyira uwo mugwi mu kiringo c'imyaka 5. Jospin Shimirimana yaramaze amezi atamugwi abarizwamo inyuma y'umugwi yahora kinamwo wa Malatya Sport wo mu cicaro ca kabiri muri Turkey kwikura mwihiganwa biturutse ku kinyamugigima cari cateye mu kwezi kwa ruhuma umwaka wa 2023 muri ico gihugu bituma uwo mugwi ubura umwe mu bakinyi bawo b'umunyegori wabo. Jospin akaba agiye rero muri uwo mugwi asanzwe umumenyereza mushasha Patrick Kluivert yigeze gukinira umugwi wa FC Barcelona hamwe no mu guserukira gihugu wa Pays-Bas. Uwo mugwi agiye gukinamwo warangije ihiganwa ryo mu cicaro cha mbere muri Turkey uri mu kibanza ca kane. Mumenyako rero uwo mukinyi asanzwe ahagarariye ibikorwa vyiwe na manager w'inamba mu rugamba Mutima Constante. Yindi nkuru ariyo ya nyuma isozera kino kiganiro ni inkuru ivuga ati Umunya Kiyenzi yashinze umugwi w'umupira w'amaguru wabigeme imvukira yo muri zone Kiyenzi commune Kanyosha umutumba wa Buhina intara ya Bujumbura Irale Hakizimana Vital yashinze umugwi umupira w'amaguru wabigeme uzoza userukira zone yabo ya Kiyenzi hari kuri w'Imana igenekerezo rya kabiri mu kakaro umwaka wa 2023 isa 8 z'umuhingamo kibuga cha Kamuha niho umugwi umupira w'amaguru witiriwe izina rya Kiyenzi Star watangura imyimenyerezo ya mbere. Hakizimana Vital asanzwe ari we yashinze uyo mugwi avuga yuko bivanye nuko kuva kiri muto yarakina umupira w'amaguru yaciye ahitamwe gufasha abana bavuka muri zone Kiyenzi kugira berekane ingabirano zabo z'umupira w'amaguru. Uwo mugwi wabigeme gushika ubu nta cicaro na kimwe urakinamwo. Vital Hakizimana asanzwe arongoye uwo mugwi avuga yuko mu kwezi kwa Mwandagaro azotangura kurondera abasanzwe barongoye umupira w'amaguru mu ntara kugira barabe yuko yobandikisha mu cicaro ca gatatu hambavu yuko umugwi wa Kiyenzi Star wabigeme Vital Hakizimana afise asanzwe kandi afise uwundi mugwi w'abasore ukina mu cicaro ca gatatu mu ntara ya Bujumbura Rirale nawe yarawitiriye izina rya Kiyenzi Sport. Uwo mugwi rero wo mu ntara ya Bujumbura Rirale ukaba ufise abakinyi bashika kuri 90 iyaba mu bahungu canke mu bakobwa. Vital yaronkeyeho nakage ko gushimira abantu bose baguma bamufata mu mugongo nka mwene wabo General Major Sibomana Ignace ariwe abafasha bitari bike na cane kubijana no kwiyunguruza. Undi yashimiye no mubirigi Jan van Onaker amaze kubafasha ibitari bike bijanye n'imyambaro. Mumenyako rero bivanye nuko muri Kiyenzi atakibuga bafise bama bakorera imyimenyerezo ku kibuga ca Kamuha ki muri zone Musaga commune Muha. Ayo rero namakuru rero ayinkino twari tubafitiye yanditse ku rubuga rwacu rwa indundi.com. Reka rero ndabashimire mwese rero mwashoboye kudukurikirana muri benshi ndetse gaboneraho nakaga ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV. Hasta la vista.